Iteka n'umunezero ntangere vyo gusubira kubana namwe banywanyi bacu mubana natwe mu makuru n'ibiganiro vya misi yose tubandanya gushikiriza kuri no mbonesha kure yacu kandi yanyu Umuhuza TV. Uyu numwanzi ugiye kubageza ko amakuru biriko biravugwa bigezweho ngaha mu gihugu c'u Burundi, akaba ari amakuru tuzagaruka kuri vyinshi bitandukanye biriko biravugwa mu gisata ca politike be n'impinduka umukuru w'igihugu Nyerecubahiro Evariste Ndayishimiye ariko arakora mu nzego zitandukanye ngaha mu gihugu c'u Burundi. Ni mu gihe mu minsi iheze mu ndwi iheze Perezida Evariste Ndayishimiye yakuye mu mabanga umuyobozi mukuru w'ikigo OBR kijejwe gutoza amakori n'amatagisi ndetse kandi agahindura n'umugenduzi mukuru w'igipolisi ngaha mu gihugu c'u Burundi aho General Major Frederic Budome yakuwe muri ayo mabanga. Ibintu vyabandanije no muri iyi ndwi rero ubwo umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye yakomboraga umushikiranganji w'ikigega ca leta Audace Niyonzima. Aha rero akanabwo Perezida Evariste Ndayishimiye yagenye umushikiranganji mushasha ariwe Nestor Ntahontuye. Uyu akaba yari umushinga amateka akaba kandi ari nawe yarakuriye umugwi ujejwe abashinga amateka baraba ivy'ubutunzi ngaha mu gihugu c'u Burundi. Ni vyinshi tugiye kugaruka ko cane kuri iri komborwa ry'umushikiranganji w'ikigega ca leta Audace Niyonzima, ivyo yoba yarazize ndetse n'amajambo ashobora kuba yaramukwegeye vyose ntuze gucikanwa. Ndagwaye kazi rero muri ano makuru bivanye naho dukurikirana uherereye muri ngaha mu gihugu c'u Burundi mu ntara zigize ubuseruko, ubumanuko, uburaruko, uburengero, abadukurikirana baherereye mu bihugu bigize akarere ka Afurika y'ubuseruko, abari ku mugabane wa Afurika ndetse n'abari mu makungu ya kure, mwese ndabahaye kaze muri ano makuru. Muri iyi ndwi Perezida Ndayishimiye yagenye umushikiranganji mushasha ajejwe ikigega ca leta no gutunganya imigambi y'iterambere umushinga amateka Nestor Ntahontuye. Ibi bikaba biri mu itangazo ryasomwe n'umuvugizi w'umukuru w'igihugu Rosine Girene Gatoni kuri radio na televiziyo vy'igihugu RTNB. Nestor Ntahontuye uyu akaba ari umushinga amateka aserukira intara ya Ruyigi, yarasanzwe kandi arongoye umurwi w'amaho mu vyujejwe harimwo ibibazo vy'ikigega ca leta. Uyu ni umushinga amateka yatowe mu mwaka w'ibihumbi 2020. Akaba kandi ari n'umushinga amateka yari yubashwe rwose na bagenzi we ku bibazo bijanye no gukurikirana amafaranga leta ukoresha. Ni mugihe n'abashinga amateka batavuga rumwe n'ubutegetsi batubwiye ko Nestor Ntahontuye ari umuntu w'intore aganywe mu mabanga atahura. Audace Niyonzima rero ngo uburyo yakuwe mu mabanga buboneka nk'igihano kivanze no kumumaramaza. Ni gake cane umushikiranganje akurwa ari umwe, ubundi kurwa ry'abashikiranganje rimera nk'intumbero y'umukuru w'igihugu yo guhindura bamwe mu bagize leta. Audace Niyonzima akaba akomboye mu gihe hamaze iminsi amakuru ataryoshe mu gisata jejwe kuko mu ndwi yahera Audace Niyonzima yatangaje ko mu mezi ane aheze habaye igihengeri c'imiliyaridi 110 amafaranga yari yitezwe gutozwa na OBR. Ivyo vyatumye rero umuyobozi mukuru wa OBR nawe Jean Claude Manirakiza abogozwa mu ndwi iheze. Ni mu gihe amatwi adusumira avuga ko Jean Claude Manirakiza ariko asambishwa n'iperereza. Ayo mahera yoba ariyo yakwegeye ngo n'umushikiranganje Audace Niyonzima. Nico kibazo cibazwa gusa aha nta nyishu itomoye dufise. Ni mu gihe kwigenekerezo ya 29 munyonyi y'umwaka w'ibihumbi 2024 Audace Niyonzima yandikiye abashikiranganje bose abasaba guhagarika gusohora amahera ku bintu bitihutirwa cane canke bidahambaye cane. Ingingo yoba kandi harabo yababaje kubera yerekana ko ubutunzi bw'igihugu bugeze habi. Ikomborwa rya Audace Niyonzima rikaba rije kandi mu gihe ifaranga ry'u Burundi rirata agaciro ku rugero rutigeze ruba mu mateka y'u Burundi. Ubu kandi hakaba hariko haravugwa ibiganiro biriko biraba kugira leta ifate ingingo yo gukorora vuba agaciro k'ifaranga ry'u Burundi. Unaho uzi ko ico naco cobamwo mu vyo uwo mushikiranganji azize. Uyu Audace Niyonzima akaba yarinjiye mu mabanga muri leta muri Nyakanga umwaka w'ibihumbi 2022 ubwo na Alain Guillaume Bunyoni ndetse n'abandi bashikiranganje benshi bari bagize leta yiwe bakurwaga mu mabanga, akaba yari yaje asubiriye Domitien Ndiho kubwayo. Nkuko uyu yamusubiriye biba bitegekanywe n'itegeko, uyu yasubiriye Audace Niyonzima Nestor Ntahontuye yarahiye imbere y'umukuru w'igihugu n'inama nshinga amateka ndetse na nkinguza amateka ku munsi w'ejo uheze. Gushira ingufu ziwe zose mu kurwanira inyungu z'igihugu no guteza imbere ubumwe no kwiyunga kw'abarundi kose nivyo umushikiranganje mushasha w'ikigega ca leta yarahiriye imbere y'abo bategetsi.
Nestor Ntahuntuye umushikiranganji mushasha ajejwe ikigega ca leta yagenwe n'umukuru w'igihugu ku genekerezo y'icenda Kigarama uyu mwaka w'ibihumbi 2022 murantunge na 2024 aho yarahiriye icese kurongora ubwo bushikiranganji inyuma y'umutaga ku igenekerezo ya 10 Kigarama uyu mwaka w'ibihumbi 2024 imbere y'umukuru w'igihugu Varus Ndayishimiye n'icegera ciwe Prosper Bazombanza umushikiranganji wa mbere wa leta y'u Burundi Gervas Ndirakobuca mbere n'imbere y'inama nshingamateka na nkenguzamateka n'abaserukira amashirahamwe atandukanye ngaha mu gihugu cy'u Burundi. Mu vyo uyu agiye gutwara ubushikiranganji buba buraba ahanini ubutunzi bw'igihugu bwose uko buba bwifashe mu vyo yarahiye ukuboko kw'iburyo hejuru ukw'ibumbafu gufashe ibendera iry'u Burundi n'irindi ry'ubumwe bw'abarundi. Ntahuntuye Nestor yagize ati niyemeje gushira ingufu zanje zose mu kurwanira inyungu z'igihugu mu guteza imbere ubumwe no kwiyunga kw'abantu b'u Burundi amahoro n'ubutungane mu vyo nzoba njejwe vyose. Niyemeje kandi kurwanya ivyumviro n'imigenzo yose y'ubwicanyi n'ihonyabwoko mu guteza imbere no kurwanira uburenganzira n'ubwisanzure bw'umuntu n'umwene gihugu. Ibi rero bikaba ari vyo biri mu ndahiro uyu mushikiranganje mushasha yarahiriye. Tubutse ko umushikiranganji Nestor Ntahuntuye afise impamyabushobozi ya masters muri statistique yakuye muri kaminuza y'u Burundi mu kiringo c'imyaka 10 hagati y'umwaka w'ibihumbi 2009 ndetse n'umwaka w'ibihumbi 2019. Nestor Ntahuntuye yarakuriye amashirahamwe atandukanye kandi akomeye nka Care International Burundi, IFDC, PSI Burundi, Oxfam, GIZ hamwe na The Global Fund. Mu nama nshingamateka abashikiranganji ngo bahora bajugumira rwose yatanze raporo y'ingene amafaranga akoreshwa mu bushikiranganji butandukanye kuko uyu rwose ngari umuhinga adasanzwe mu birabana n'ubutunzi. Nkuko kandi uyu Audace Niyonzima yasubiriwe n'uyu bamwe bati hari ibinyegezwa vy'ubuzima. Reka kagakuru nako tukabasangize ku vyabaye hagati y'aba bompi yoba uyu Audace Niyonzima ari umushikiranganji ndetse n'uwamusubiriye Nestor. Mu mwaka w'ibihumbi 2019 Audace Niyonzima yari umuyobozi mukuru w'ikigo gitoza amakori Oberi. Muri Oberi barakoresheje ikibazo cyo gutora uwo bogira umuyobozi ajejwe imigambi n'isuzumwa ry'ibikorwa. Nestor Ntahuntuye yari amaze imyaka 10 akora mu mashirahamwe akomeye nk'uko yari imejeje kubivuga nka GIZ, PSI Burundi, IFDC, Oxfam ndetse n'andi. Aho hose yakora ivyo nyene Oberi yari ikeneye. Gusa aravye dosiye ya Nestor Ntahuntuye Audace Niyonzima yasanze atonamushira mubo azoha ikibazo. Imyaka 5 iraheze hagati aho Audace na Nestor baraciye muri vyinshi. Audace yarateye imbere ava muri Oberi aja kuba umushikiranganji w'ikigega ca leta mu mwaka w'ibihumbi 2022. Nestor nawe yaratoye kuba umushingamateka mu mwaka w'ibihumbi 2020 acabwa gutwara umurwi w'amahujejwe ikigega ca leta. Nukuvuga ko Nestor Ntahuntuye ariwe yahora ajejwe gusuzuma ibikorwa vya wa mushikiranganje yamwe makazi mu mwaka w'ibihumbi 2019. Mu nama nshingamateka bahora bikugura rwose ingene Nestor Ntahuntuye arangura neza amabanga ajejwe. None birangiye no munsi Nestor asubiriye Audace kuba umushikiranganje w'ikigega ca leta. Umugenzi nawe rwose uca muri vyinshi kumbure uramaze gutanga dosiye yo gusaba akazi bakayigutera mu gihe ubona neza ko abo muhiganwa batakurusha ubumenyi ntiwiye buronga inzira z'Imana uzirenga igihumbi. Umutegetsi nawe mu kibanza urimwo uraza uraca bugufi urya ukengera ashobora kuba umusubirizi wawe w'ejo nk'uko bitangazwa n'abakurikirana ivya politike kandi bazi ukuri k'ubuzima bwo mw'isi tubamwo. Ni mu gihe kandi bamwe bavuga ko Audace Niyonzima ashobora nanone kuba yarakwegeye n'amajambo yatangaje ku igenekerezo ya 29 Munyonyo uyu mwaka w'ibihumbi 2024 ubwo yavugaga ko ikigega cy'igihugu cifashe nabi. Aha rero ni nabwo yasavye abategetsi bose batandukanye guhagarika gusohora amahera mu bintu bitihutirwa. Ivya vyaradugije rwose ishavu mu ndongozi zitandukanye ngaha mu gihugu. Reka ibi navyo tubigarukeko. Mwikete ubahora ari umushikiranganji w'ikigega ca leta Audace Niyonzima yandikiye abashikiranganji bose ku igenekerezo ya 29 Munyonyo uyu mwaka yari abasavye guhagarika gusohora amahera yarategekanijwe gukoreshwa ariko akaba yerekeye ibintu bidahambaye cane canke bitihutirwa. Audace Niyonzima yamenyesheje ko ariko arasubiramwo ibijanye n'amafaranga leta izokoresha uno mwaka mu kakaro umwaka w'ibihumbi 2024 gushika muri ruheshi umwaka w'ibihumbi 2025.
mu ndwi iheze Audace Niyonzima yari yagirishije inama ikigo Obert gitoza amakori. Ico gihe yari yatangaje ko mu mezi ane aheze habayeho igihengeri c'amafaranga imiliyaridi 110 mu mafaranga leta yategekanye kuba yarinjije. Tubutse ko kandi mu nteguro y'amafaranga leta izokoresha n'umwaka hari hasanzwe hari imiliyaridi zirenga 400 zitazwi iyo zizova. Ubutunzi bwifashe nayo mu gihe kandi amafaranga y'igihugu abandanya kononwa. Iri kete ry'umushikiranganji w'ikigega ca leta Audace Niyonzima yarungikiye abashikiranganji bose ba leta ico gihe ryari rikubiyemwo ubutumwa bwinshi nk'uko abakurikiranye biri muri iryo kete babitangaza. Iryo kete yerekana ingene ubutunzi bw'igihugu bwifashe nabi muri kino gihe. Ni mu gihe kandi n'ifaranga ry'u Burundi ribandanya guta agaciro ku rugero rutari bwabeho kuva twikukira. Ibintu vyankenerwa navyo biriko birabura rwose mu Burundi. Akarorero katanzwe k'abantu bariko barapfa kubera kubura imiti ibonetse nayo ikaba izimvye cane. Ni mu gihe mu ndwi iheze naho kandi hari amakuru yari yagiye ahabona y'ingene mu bitaro batacakira bantaho nikora bakoresha amakarata yo kwivuza bahabwa n'ubushikiranganji bwo gufatana mu nda. Aho kandi tuvuze igitoro kiza kiraboneka indwi nka 2 canke 3 hanyuma kikabura amezi. Naho biri gutyo kandi benshi bagiye bagaruka ko umuryango w'umukuru w'igihugu President Ndayishimiye ubandanya gukoresha uburyo bw'umurengera. Tubutse ko amafaranga yo gusumira President Ndayishimiye n'umuryango wiwe yagwijwe kabiri uno mwaka, yavuye ku miliyoni 350 aduzwa ku miliyoni 720. Ivyatangaje benshi mu gihe umukuru w'igihugu we yigamba ko afise ibigega vyuzuye imfungurwa. Umukenyezi w'umukuru w'igihugu kandi nawe Angela Ndayishimiye abandanya kurwiza ingendo mu bihugu bitandukanye. Muri kwezi ngakora ingendo ziri hagati ya 1 na 3. Izo ngendo zose zitwara uburyo butari buke narirya ategerezwa kugira abamuherekeza. Ubutegetsi bwa Ndayishimiye ngo ntibwengeshanya kandi gukora imanza zo konona amafaranga y'igihugu mu bintu bidatahuritse. Mu mwaka umuryango w'umukuru w'igihugu utunganya ibikorane bibiri wita ngo nivyo gushimira Imana. Byose biriho amamiliyoni atari make. Umwaka kandi haratunganya urugendo rw'urumuri rw'amahoro ruca mu ntara zose z'igihugu. Urwo rumuri kugeza ubu ngo Abarundi baribaza iyo rwazananye n'ico rusigura. Ivyo byose bitwara uburyo bwinshi bw'igihugu nk'uko abakurikirana ingene ubutunzi bw'igihugu bwifashe muri kino gihe babitangaza. Mu gihe kandi amafaranga y'igihugu yononwa gutyo kandi bigahera ku mukuru w'igihugu n'umuryango wiwe, umuntu asigara yibaza ivyo abashikiranganji bagiye guhagarika gukora ngo ntivyihute. Ikitihuta ko bari ukuvuza bantaho nikora. Aha rero akaba ariho benshi bavuga ko abasuma badahanwa. Muri Nyakanga uyu mwaka w'ibihumbi 2024 umushikiranganji ajejwe ubutare Ibrahim Uwizeye be na Audace Niyonzima baremeje imbere y'inama nshingamateka ko amafaranga aritezwe uko azova mu butare yarenga miliyaridi 200 atane cya kane cavuyemwo. Ubutare bwaragurishijwe ariko amafaranga ntiyinjiye mu kigega ca leta. None ayo mafaranga yagiye hehe? Ese ninde azoyabazwa? Nako nagacerere. Aho kandi ntitwibagiye imiliyaridi 245 zari zateguwe gukwiragiza ubukwavu mu banyagihugu mu mwaka uheze. Aho hafi umunyagihugu wese w'u Burundi yoba yarahawe n'imiburiburi udukwavu 2. Igitangaje kandi henshi mu gihugu ntibigeze bumva hanavugwa ivyo gutangwa kw'inkwavu. Ayo mafaranga yahawe ibiro vy'umukuru w'igihugu, none yagiye he? Bati leta ntishaka gukora ivyotuma yagirizwa n'amakungu. Gushika mu mwaka w'ibihumbi 2015 murantunge amafaranga ashika ica kabiri cayo leta yakoresha yava mu bagenzi b'u Burundi. Ayo mafaranga mva makungu ni nayo kandi yafasha ko ifaranga ry'u Burundi rigumana agaciro. Kuva rero haje ikiringo nkorabara ca gatatu c'umwisi Petero Nkurunziza nk'uko benshi babitangaza, imfashanyo nyinshi zarahagaze. Leta Ndayishimiye yari yatanguye yizewe isabwa kubahiriza agateka kazina muntu no gutunganya intwari ibereye, ariko vyaranze. Kunyuruza Abarundi vyabandanije kwimonogoza, kubahohotera no kubabuza umwidegemvyo biraganje, ndetse no kurya ibitero no kununa amatungo y'igihugu niyo ngendo y'ubutegetsi buhari. Mu gihe ibintu bicifashe gutyo kandi ngo biracagoye ko igihugu gitora akayoko mu gisata c'ubutunzi, amarara y'Abarundi batagira ivyankenerwa agiye kubandanya yongerekana mu gihe President Ndayishimiye we yivugira ko Abarundi bariko bamusaba ibintu bazi neza ko atagira ibombo azobivomwamwo.
Ngivyo rero vyinshi twaba tubabwiye ku vyaba bishobora kuba vyarakwega uwahora ari umushikiranganji w'ikiga ca leta Audace Niyonzima, ndetse tukaba tunababwiye bike ku vyo yamusubiriye muri ayo mabanga ariwe Nestor Ntahontuye yari umushingamateka ngaha mu gihugu c'u Burundi. Ngaho rero amakuru yaragezweko muri kano kanya, ufyonde subscribe canke s'abone niba utari wafyondako kugira ngo utoze ucikanwa n'adushikiriza, usangize ano makuru bagenzi aho bari hose kugira ngo baje baraba mu bambere bashikirwa n'ivyo dushikiriza kuri ino mboneshakure n'Umuhuza TV. Rero Imana ibahezagire mu bikorwa vyanyu vya misi yose muriko murakora.